Achieve Your Dream turafasha abantu yuko bashika ku ndoto zabo nkuko muvyumva na Achieve Your Dream nukugira ushikire indoto yawe uyigereko. Ati rero turakira abatumira bagiye batandukanye na cyane cyane muri entertainment muri muzike n'uyu munsi rero tukaba tubafitiye umutumire nawe suyundi tumufise ngaha n'umuhungu ameze neza tumuzi nka Sound Boy Burundi Sound Boy vipi ndameze neza ndaramukije abariko baradukurikirana bariko barakurikirana n'iki kinyamakuru TV online Achieve Your Dream bagende kuri YouTube bagire share bagire s'abonner comme ça ata abantu television igirwa n'abantu muri rusange. Uyu munsi turaguhawe merci beaucoup nanje nabahawe ego entertainment ubona bimeze gute? Entertainment ndayirimo entertainment ndayirimo ndiko ndakora nk'abandi ba artist. Sound Boy uri umuririmbyi be ako kantu kuba umuririmbyi igikorwa cyo kuba umuririmbyi twavuze yuko ari indoto umuntu aba afise iyo ndoto yo kuba umuririmbyi nka wewe byaje gute wayisanze mu gute? Indoto yo kuba umuririmbyi n'ibintu urumva ati ibintu bibindimo mugabo Jesse ntandukanye n'aba bantu bavuga ngo je navutse ngo ndi umuririmbyi oya je nagiye ku muririmbyi nkuze ndumva ko indoto zanje ntegezwa kuzikora nkazikorako. Itara yawe yo kuba umuririmbyi wagiye kuyisangamwe mu nyuma? Nagiye kwisangamo mu nyuma ko ngenda mbona abandi barimba nta muntu abura ikintu ahakurikira ikintu nta muntu abura ahakurikira komsa nagiye mbona abandi baririmbyi nyene bakora numva nanje kurimba bindimwo hama ndatiba ndagenda muri aho rero nk'ubu ndavye imyaka ugezemwo ni nk'imyaka nkingahe yoba iheze uri muri uyu mwuga ujanye no kuririmba? Imyaka no bamaze ndimo ndakora ibintu vya music aho natanguye ibintu vya music se nagiriye muri studio kuko ndisi natanguye kuyumvira kera mugabo ngenda kuja muri studio mu nyuma. Aho rero kuja muri studio igikorwa cawe ca mbere uvuga ati ndagiyeyo wari ufise ibindi bikorwa wari warateguye muri make studio warugiye vuga ati ubu hageze ko ntangura kuza ndashira hanze kimwe kimwe aho hari nka ryari igikorwa cawe ca mbere wibona cagiye hanze abantu bagatangura kucumviriza? Natanguye kugenda muri studio hari mu mwaka wa 2018 niho nagenda muri studio 2018 ubu turi 2024 nukuvuga imyaka 6 iriko irahera wamaze kwinjira neza mu mwuga wo kuririmba. Sinari bwinjire neza ko ico gihe nagenda akora indirimbo imwe cyane baza ndabivamo ndasubira mu bintu byo kwiga music usubira ku ishuri kuvyiga. Aha rero muri iyo myaka 6 simike ugeze nko ku bikorwa bingana gute twumve neza na neza yuko nyene uri mu mwuga uriko urakora ibikorwa bya bibandanya bija hanze nk'umwuga nyene ukavuga ati ngira ndabukungene umwuga ndawuteza imbere y'uwanje ngira nawe uzugaruka guteza imbere? Muri iyo myaka 6 novuga imyaka maze gukora mu muziki neza nfata imyaka 3 imyaka 3 nuko imyaka 3 navuze ati umaze nko kugera ku ndirimbo zingana gute kuko nkizo nabonye ku izo maze kubona jewe azirashika mu ndirimbo zishika hafi 4 harimwo umporamwo iwewe harimwo intahe ya kazoza ndetse n'ingoma iraho maze imisi mbona ikubita abantu benshi cyane cyane mu bubari abantu mwese rero muzi ko mufata amadeni Sound Boy we ngo ni sinadeni Mr Egerayo ati rero nandi kumvuga ati izo maze kubona zisa nkizo hoba hari izindi ofisi ariko zitari nko kuri chaîne YouTube? Hari izindi project kuko umuntu aguma akora kandi gushira indirimbo ku rubuga rwa YouTube nuko uba wabanje kwitonda indirimbo ikaba hari ibintu ikwije. Hariho izindi project hariho cover ya WIZ DESIGNER urayizi ko cover ya WIZ DESIGNER indirimbo yitwa Valentine urayizi? Valentine iyo ndamaze kuyumva iyo iri mu project Sound Boy nakoze umva iri mu muziki Sound Boy nakoze muziki ku rubuga hari imiziki 5 ariko hari n'izindi project vuba na vuba ngomba gushira ku channel ya Sound Boy. Ariko indi rero uvuze ngo ijya cover ya WIZ DESIGNER byagenze gute kugira wisange uri wagiye ukora cover yaraguhaye kanoti cyane wakamuhaye kugira wisange
mu ndirimbo uri kurakora usange ugiye gukora cover canke nico gikorwa wahereye kuko abenshi hari gihe wisanga n'abadukurikirana barabizi hari gihe usanga umuntu ataramenyekana agire aho ageze ariko ugasanga adugiye ku gikorwa cy'umuntu amaze kugira aho ageze canke se amaze kuronka izina cyo ho bari muri iyo nzira nawe wagiye ugakora mu cover ya Valentine ya WIZ Designer. Ivyo novuga ngo habaye umubano mwiza hagati ya jewe na WIZ Designer. Kuko gukora ijya cover ya WIZ Designer narabisavye muri staff yiwe barabinyemerera mugabo haba hari umubano mwiza wa hagati ya jewe na WIZ Designer ucyo ca ndabona gukora iriya ndirimbo ya WIZ Designer mugabo na wavuze n'ikintu kuko umuntu hagiye ukora ikintu arige ukora ikava y'indirimbo y'umuntu nkakujya wona barakora amakava y'aba Big Farias amakava y'aba DJ Fernando ayo ukoze indirimbo dufite nka kava ku kuntu mbwiye ukora kava y'umu artist yamaze kugera ahageze biragufasha nawe kugupushinga gukora aho waruri bikaguha indi ntambwe imwe naho ko bimwana kosa ariko rero muri imwe uzumva ngo kana kanywa aranyivyanyiba igikorwa ciwanje aragenda korashira kuri YouTube yiwe we muri ico gihe wabikoze we ufite uruhusha twavuganye na WIZ Designer twaricaranye arabinyemereye cyane gose ya nuko rero ariko imyaka nawe umaze nkuko nabigarutse ko imyaka 6 uvuga ati igikorwa cyane gitanga kuja hanze n'abadukurikana bavyumva imyaka 6 simike ariko mu bikorwa twumvise ko atari umurengera uyu mugenzi uyu muririmbyi asanzwe afise ndavuga ati hariho ingorane wabagiye uhura nazo intambamyi zitume ibikorwa bya bitaja ahabona ku mwanya canke tubone byinshi biguma biza muri umwuga wo kuririmba intambamyi umaze kubona ugenda uhura nazo ni nkizi cyambere je natangiye gukora umuziki ndi ruguru mu Kayanza uri ruguru ya rero igituma nabwe ruguru mu Kayanza ya kumba abaririmbyi byose tuzabusanga arabanyakayanza riga buja flevor igizwe n'abanyakayanza gusa niko numva babivuga mugabo sindavyemera ko hari n'abandi natanguye ndi ruguru rero ndanavuga reka umuziki wanjye ndawukure ruguru ndawumanuka ni Bujumbura rero ikintu kitigeze kinyoroye ikintu mu ntambamye yabanje irakubana ni nya sana ni naco novuga ngo gisa nikimaze kungora nora ubwete rero sa n'umuntu iyo myaka ntugire ngo iyo myaka nayimaze ndimo hariyo n'imyaka namaze ntaginga igihe kinini namaze ntaginga nzuka guca mu nzira zimeze kutugira umuziki wanjye ndamanukane mu kisagara cya Bujumbura hoba harageze nk'igihe ukiyumvira yuko umenga umuziki wo uheba akavuga ati ibintu nasanze atari passion yiwanje umve n'abantu kuko abantu turababwira baje kuri YouTube yo bacekiga ibikorwa bavuga ati rega bamungu n'ubundi yarazimiye abariko badukurikirana abazoraba n'iki kiganiro n'undi munsi turaza kubabwira murashobora kugenda wiwe mukamucira urubanza muciye muri comment iwacu muciye mugarukamwo muri comment mwandikemwo mucire urubanza kuko ibikorwa byiwe turaza kubabwira ahantu mushobora kubisanga hoba harageze rero ahantu mvuga ati terega bwabundi mpavasanga narazimiye umuziki ni ikintu kiragora kandi ikintu sinovuga ngo n'umuziki ugora ku muntu iyo umuntu avuze ngo mfite projet runaka urashobora gukora projet ukabona iyi projet kirangora rero kumva tino projet ekandayihebe mugabo kubera ko urabona ati ndashoboye kuyikora kandi caka indi ngo buke bushikana umusiba ku mugezi niko nakoze mu bwo buryo sino narahuye n'ibintu byinshi narigeze gutagaza icano yanje ya YouTube nengeze YouTube yari geze mu followers beshi ndatakaza urubuga rwanje rwa YouTube nkico rero ni ikintu cyari gutuma mvuga ati reka mpebe umuziki uko ni YouTube nakoze kwigihe kinini mugabo biratakara mugabo urumva byose narabirengeye ndasubira ndabandanya urakora nuko rero kandi twabwiye abari ko badukurikirana yuko uwo turi kumwe ari umuririmbyi ni Soundboy Burundi ariko rero tuvuze umuririmbyi bagacabona uko twatanguye turi mu kiganiro uku twumve gute kuri umuririmbyi bumve gute abari badukurikirana kuri umuririmbyi umuririmbyi aririmba indirimbo office akapera umuririmbyi aririmba umuririmbyi ntarima umuririmbyi aririmba bumvisha abantu tubanze tumwe urabiye mu bikorwa bya office turabigaruka ko gatonya nko mu bikorwa office kugira ngo babanze bumve Soundboy Burundi n'ijwi giwe twumve gatonya ni mureke nitambire nagacupa ndakarenze ko ujya ubuzima ni butoya
nyambutaramanuka mvuge kama sina deni kama sina deni kama sina deni kama sina deni egerayo kumbe egerayo sha merci beaucoup ja Mr Egerayo aho ni muri bakunzi ba Chivyo Dream bandanya ndababwira ati genda ngaha hepfo mugire subscribe jeme na partage aho n'abagenzi banyu bashikigwe n'ibikorwa dukora na cyane cyane kugira ngo nabo bashobore gushika ku ndoto zabo nuko rero Sound Boy Bond waruza ati Fizo yarakubereye inspirateur nkuko ngira ngo nawe afise ubundi amwinspira cyangwa afise ikindi kintu kimwinspira nta kaburimbo aho rero ndavuga ati burya umuntu kugira agire aho ashika canke aho ageze abafise naho yavuye twarabonye Satbi nawe aravyivugira yuko inkuru y'ukuri yamukoreye umuti abantu baratangura kumenya aravugwa bataranamubona ni nabambeshe Satbi uzoze umenyuze ni Ciza 257 ndabivuze kandi azi yuko inkuru y'ukuri iri mu ndirimbo zatumye izina ryawe rigera aho rigeze nuko rero na wewe mu ndirimbo ufise uri kuravuga yuko indirimbo Deni ishobora kuba iriko irakigwa neza. Deni ni indirimbo yatumye Sound Boy imbere ntangura basi kugenda mu ma emission atandukanye ku maradiyo. Yego Deni ni indirimbo yatumye Sound Boy mbona yaranyongereje abantu kwanza nayo yaranyongereje abantu aba kuri YouTube canke n'abandi bagenzi baje barondera Sound Boy Burundi sanzwe atari ku marezo sosiyo rero urumva indirimbo umaze kubona guhaye n'abantu egari yaguhaye n'ibindi bintu cyane gose aho rero burya iyo ugize 6 haba hageze kugwa ico ni kimwe n'abariko badukurikirana bavyumva iyo uriko urakora ugakora vyanka ariko ukageraho ubona ko bikunze ukaronka 6 haba hageze yuko kugwa vyoroshe aho rero kuko nk'ubu igituma ndabivuze uko wihenze ugakora iyindi ndirimbo ugakora ikindi gikorwa tugasanga kiri munsi ya Deni babantu baza bashobora kugenda bakagenda bajanye n'abandi uriko rero ukora gute kugira ngo aho Deni ikugejeje sinagaza abo yama ushobore kwiyongera ko ushobore kongereza abantu bakurikira Sound Boy Burundi musanzwe urabona warimye ibintu ugashiramo ifumbire ukabona ati ifumbire nafumbije uno mwaka narose ivyimburwa imeze neza bivanye n'ifumbire nakoresheje rero nimba Deni uko nayikoze narabonye inguvu nakoresheje ndabona tekinike nakoresheje kandi target yanje ni uko ntegereza gukora indirimbo iri hejuru basi tari hejuru basi nahitoba hejuru basi yaba abantu ingane mugabo ize basi hari ico isumbuye iyindi yahabwa sinzi kurayibona kuri ngene Sound Boy nkora ndabibona nuko rero ngiye gukurikiza project ngiye gushira hanze project ziriho zikoze bariko barankurikirana singiye kubarambira Deni maze ukwezi kumwe kuri YouTube nta mezi atazohera nizo kwiza amezi 3 narashira project kuri YouTube ahadi ni Deni ejo barashobora kukwishuza inyuma y'ukwezi kumwe havuga ati vyagenze gute aha rero dusa n'abantu dusozera ikiganiro twagiriraniye turiko tugiranira ikintu ubona wosaba abariko badukurikirana abagenzi ba Sound Boy ikintu ushobora kubasaba nk'ikihe kugira ngo nyimba ari kwa gushigikirana bagubandanye bakushigikire mudugane impano yawe igere kure canke se uyishike ko nkuko uvyifuza jewe namamvuga yuko atabantu nta muntu atabantu abanyene bari kuradukurikirana nibo bo kudufata bakatuduza kubera agiye kuri YouTube agasangiza igikorwa canje uwundi muntu ego ntampaye amahera ariko mugabo arankoreye ikintu akurungitse ku yundi muntu mumenyanye n'uyundi kubera rero ikintu saba nk'umu artist w'umurundi saba mu muziki basi mu ndundi muri rusangi abantu tubanze dushigikirane tukunda ibintu vy'iwacu kabisa tukunda aba artist biwacu umu artist kurimba indirimbo ukagenda kuri YouTube ukamushira ku views kijya kirahagije ikindi cyo kirashoboka kuko abantu tugeze ubu nta muntu numwe ubu adakoresha YouTube kiretse utafise mu telefone murashobora kubandanya mwe muri ko mudukurikirana kuraba udafise YouTube mu telefone yiwe ayishireko
kugira ngo ababene wacu bandanye tubageza kure atamwebwe nta waba twebwe uzi yuko utaragira telefone irimo YouTube ukabuse Android raba ushiremo na Achieve Your Dream ugende dushireko subscribe ubandanye ubane na twebwe nkumbure nawe je tuzosha duhura tuyage twumve nawe ya ndoto yiwayo uko ushobora kwishikako uti rero urabasaba ndabasaba umwe wese ico yumva ashoboye kugishikana ku Sound Boy nyambari impanuro nyambari ikintu ubufasha butandukanye buvuye ku bantu batandukanye ndabukeneye nuko rero dukoresha social media dukoresha internet nka Sound Boy bashobora kugutora gutana bari kubadukurikirana kugira ngo naza ndirimbo zawe bashobore kuzibona haba kuri YouTube ngira ngo nayandi ma platform ushobora kuba ushira ku indirimbo ahantu bashobora kugusanga neza uko biragoye ko muhurira mu ibarabara bakunzi biragoye uko muca muhura ajya mu ibarabara tuvuye mu kiganiro mugabo ashobora kubwira ati unansanga nga ahandi hantu ibikorwa byawe bashobora guca bisanganiye Sound Boy ahantu ndonka vyihuse ndakubwira ugende kuri YouTube kuma tuko turabivuga ugire Sound Boy Burundi usacinge hama ubone ibikorwa vyanje uvuye ko ndakoresha IG ndakoresha Instagram ndakoresha Facebook page ni Sound Boy Burundi sinabarungika mu yandi ma media meze ukuntu mugabo amarezo sosio nkunda kuba ndi ku mwanya munini nyana Facebook YouTube Instagram meme na WhatsApp aho je navyumvise kuko ndamaze gushirako V haba kuri YouTube kandi usagi atandukanye nuko rero reka ndagushimire wewe Sound Boy ndashimira cyane kose ikiganiro dukoze ubwi wanje reka mbanze ndamushimire kuko yagize sacrifice y'umwanya wiwe araza turakorana ikiganiro mbanze ndamushimira ambwiye ati take 5 ama nibazo yuko nundi munsi tuzoshobora guhura iki naco mana yakubwira ati aho ugejeje ukora kuri deni bandanya wongereze ushobore gutera imbere namwe bwe bakunzi bacu mu gusozera ndasozera mvuga ati we are Achieve Your Dream Company dukora ibintu bigiye bitandukanye ariko umuziki imbere haba mu baririmbyi kuba managinga birakunda haba kufasha abandi bantu bagiye batandukanye ariko bari muri entertainment birashoboka ariko umuziki imbere tutibagiye yuko n'amafaranga yanyu turayakeneye mu kuyazana tubagirire ikintu bita publicité muri Achieve Your Dream nuko rero niko nababwiye ati zana ivyo bikorwa vyanyu tubigire tuvyereke n'abandi bantu bashobore kubimenya ati wewe ukorera aha nkora ibi dushobore kuvyakira ariko rero ako kanoti kawe kabanze kaze muri Achieve Your Dream jewe yari Chiza 257 on mic behind camera hari umusaza ndibaza yuko muzobona ko aya masanamu murabibona ko amasanamu ameze neza ndababwira ati peace out